naringiye gusenga iminota mikeya utari kumbonera icyo gitero giteye amakenga nje imbere y'Imana ndasenga nabiganye n'icyo gitero cyari imbere ya mwene data, cyari imbere y'umukozi w'Imana kanaka, cyari imbere y'ishengero ry'Imana. Ibyo kuja kuryama ndaheba ndabishura amasaha akomeye nigana n'icyo gitero, none nabazaniye inkuru nziza. Haleluya. Ugatubwira ba bantu ngo nasenze nagwanye urugamba kugeza aho Imana imbaririye ngo ndabirangije. Ndagatandatu nuko iyo minsi ndwishize ijambo ry'Uhoraho rinzako riti mwana w'umuntu nkugize umushiramyi w'inzu ya Isirayeli, nukumva ijambo riva mu kanwa kanje ubamenyeshereze ibyo nkuburira. Riti mwana w'umuntu nkugize umushiramyi w'inzu ya Isirayeli, nukumve ijambo riva mu kanwa kanje ubamenyeshereze ibyo mbaburira. Ari Ezekiyeli 33 umurongo w'indwi. Ariko nawe mwana w'umuntu nagushizeho kubera inzu ya Isirayeli inderetsi, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanje ubashikiririze imburi. Ariko nawe mwana w'umuntu nagushizeho kubera inzu ya Isirayeli inderetsi, nuko wumve ijambo riva mu kanwa kanje ubashikiririze imburi. Makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza mu mutima, makakiza mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza ko mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza mu mutima, makakiza mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza ko mu mutima, numakakiza ko mu mutima Yesu, makakiza mu mutima, makakiza mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza ko mu mutima. Ndakwinginze makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza mu mutima, makakiza mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza ko mu mutima. Numakakiza ko mu mutima Yesu, makakiza mu mutima, makakiza mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza ko mu mutima. Muri myaka makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza mu mutima, makakiza mu mutima, makakiza ko mu mutima Yesu, makakiza ko mu mutima.
ndakwinginze magakiza ko mu mutima Yesu magakiza mu mutima magakiza mu mutima magakiza ko mu mutima Yesu magakiza ko mu mutima. Mana data wa twese uri mw'ijuru, urakoze cyane mwami Yesu, turagushimiye. Urakoze Mana kuri mw'ishengero ryawe nk'uko wasezeranye. Urakoze Mana kuri kuravugana n'abantu bawe. Indirimbo zimaze kuririmbirwa ngaha zari mu buhanuzi bukomeye, zari mu inyigisho ku bantu bawe Mana. Urakoze kw'akayaga kawe keza kari hano. Urakoze kuri hano ngo dushikirize mwami ico ugomba. None rero mwami Yesu, iri ijambo ryawe Mana rigiye gusobanurirwa abantu bawe. Ngwino, 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 ngwino tugendere iminota, ngwino dusobanurire amajambo yawe, ngwino bikurikiranye neza, imwe mu bizi wowe, mw'izina rya Yesu, umuriro w'Imana uziturire, igicu kibiceyuke, aka kanya mwami duhishurirwe nawe, utumenyeshe icyo ugomba mu ijambo ryawe, uduhindure tumere uko ugomba, utugendere ubumote bwawe buri hano mwami. Urakoze Mana kugiye kuduhezagira, urakoze rero kutugirira neza nk'uko wasezeranye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisabye, amina. Imana irakoze cyane n'ayo majambo y'Imana muri kano kanya tugiye kwibukanya. Imana irabarira Ezekiyeli, iramubwira ngo Ezekiyeli, wowe nturi umuntu asanzwe, wowe ndagushizeho kubera umushibamyi inzu ya Isirayeli. Imana idufashe cyane. Ezekiyeli, ndagushizeho kubera umushibamyi inzu ya Isirayeli. Imana idufashe cyane. Amina. Haleluya. Nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanje, ubamenyeshereze ibyo mbaburira. Wumve ijambo riva mu kanwa kanje, ubamenyeshereze ibyo mbaburira. Hariya jambo ngo Ezekiyeli, ndakugize inderetsi. Imana idufashe cyane, Imana idufashe ngo gushizeho kubera inzu ya Isirayeli inderetsi. Wumva ijambo riva mu kanwa kanje, ubashikiririza imburi. Imana idufashe cyane, ubashikiririza imburi. Bene data muri ngaho uyu munsi, ni mwebwe muri mu gishingo cya Ezekiyeli. Ezekiyeli Imana yaramukunze mu myaka yiwe, Imana yamushinga igikorwa, aha ni nk'uko yagishinze n'abandi batandukanye. Uyu munsi bose kuva kuri Ezekiyeli, twari kuva kuri ba Yeremiya, twari kuva kuri ba Samweli, twari kuva ku bandi bantu b'Imana Imana yashizeho babe bantu b'ikimazi mu myaka yabo. Mwebwe namwe mu gishingo cya Ezekiyeli, uyu munsi ni mwebwe muhari. Imana idufashe cyane. Ni wewe izina ry'iwawe mu gishingo cya Ezekiyeli, uyu munsi hashira izina ry'iwawe. Araheze imyaka, araheze imyaka, araheze igihe Imana ivuze ngo ndaguhamagaye, ndagushizeho kuba umuntu adasanzwe. Imana idufashe cyane. Wa munsi wakira agakiza, Imana idufashe cyane. Kuri wa munsi wabatizwako, wari ufise umuriro, urya muriro wari uwamwemu, wazimijwe n'igise. Imana idufashe cyane. Haraheze igihe, haraheze iminsi Imana iguhamagaye, Imana ikugiriye neza.
by'ingendo uzoba umuntu w'Imana mwiza uzokorera Imana. Imana igufise kw'ivyizigiro mu gishingo ca Ezekiyeli. Imana iravuga ngo ndamushizeho kubera umushibamyi, kubera inderetsi inzu ya Isirayeli. Wumve ijambo riva mu kanwa kanje ubashikiriza impuhwe. Imana idufashe cyane. Ezekiyeli wakiriye agenda kiriho mu gishingo cya Ezekiyeli. Uyu munsi hari wewe, ni wowe mwene data Imana yabariye, ni wowe Imana yahamagaye. Iravuga ngo ni wewe uyu munsi uri mu gishingo cya Ezekiyeli. Imana idufashe cyane. Urabona mu isi abantu b'abahizi bose barakurakuranwa bagenda. Ezekiyeli igihe cyo yaragiye, abakurikira baragiye, abakurikira baragenda. Turamara imyaka itari mikeya, twebwe tuzi Billy Graham, umuntu w'igihangange, arakundwa n'Imana, arakoreshwa n'Imana. Mu nyuma aragenda. Imana idufashe cyane. Abo nabo mu myaka y'iwanyu muzi, turumva Bonke arakorera Imana. Ngo witegereze iby'inkomezi, wumve iby'ubushobozi bwiwe, wumve ingene akorera Imana, ukamenga azomara kabiri. Imana idufashe cyane. Ariko kubera mu isi abantu batambaho, ararangiza ibikorwa byiwe aragenda. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Twarabona bitwa b'amacumbi, abantu b'inkomezi, abantu b'ubushobozi, bagakorera Imana mu myaka yabo. Munyuma akazimana na mu isi, akagenda ntukimubona mu isi. Moses Kurora, umuntu w'igihangange, agahagarara akavuga ijambo ry'Imana, agakora iby'ubushobozi, akavugisha ibintu bikomeye. Ariko umubiri ukaheza ugasaza, iminsi kanaka akava akagenda. Imana idufashe cyane. Paul Yongishu arakorera Imana mu bihugu bibi, aravuga ubutumwa bwiza, araba umuntu w'umuhizi. Ariko mu kanya akazimangana akagenda. Imana igasigaza wewe. Imana itugirire neza, igasigaza wewe mu gishingo cy'ibyo bihangange. Imana idufashe cyane. Ni wewe mwene data. Uyu munsi Imana yantumye ko kongera kukwibutsa ubuntu bw'Imana bukomeye buri kuri wewe, wewe Imana yasigaje. Imana idufashe cyane. Haraheze igihe, hari ijambo ngo ni wowe. Imana idufashe. Nashyizeho kubera inderetsi, kubera umushibamyi, ishengero ry'Imana. Wumva ijwi riva mu kanwa kanje ubashikiririza impuhwe. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Hanyuma rero nk'uko tubona mu isi, inyuma y'uko umwaka utashe, baraheza bakagira amakotasiyo, bakagira kotasiyo, bakaraba ati uyu mwaka uraheze, uyu muntu ari mu gikorwa, mbega ubona twomukota gute? Bagaterateranya, bakaraba kuri uru ruhande, bagahindukiza kuri uru ruhande, bakagerageza bagateranya utuntu twinshi, bakegeranya ayo manota. Bamaze kuyegeranya rero, bakavuga ngo tubyitegereje, uyu muntu twashobora kumukota, kumurera akoze neza n'elite. Urabyumva? Canke yaronse trepo, canke yaronse sepo, canke mediocre. Murabyumva? Amagaranda atandukanye ni mediocre. Mediocre! Imana idufashe cyane. Mwaka wa mbere wari mediocre, mwaka wa mbere mediocre, mwaka wa gatatu mediocre. Mu gikorwa umuntu yashinzwe. Imana idufashe cyane. Ariko yari wewe wariho nk'inderetsi, niwe Imana yashyizeho nk'umushibamyi mu gishingo cya Ezekiyeli. Imana idufashe. Bene data muri ngaha, ndanezerewe ko tuzovuga n'ijambo ry'Imana. Na wewe ugifise imyaka, ugifise iminsi imbere y'iwawe, ndanezerewe.
ndiko ndabarira abantu bafise kazoza. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Urabe iyi myaka umaze mu gikorwa c'Imana, ko tasyo yawe imeze gute imbere y'Imana. Imana idufashe cyane. Wewe Bibiliya mbere itubwira neza, utararondera ibindi bintu by'itangaza, Bibiliya itwereka cyane mwisuzume, nimwebwe nyine mwiyizi. Hariho abantu barondeye umuntu amaze kuvugishwa, agahita kuvugishwa ko byiza ko ari umuntu akomeye, ariko atarabivuga we ntuyizi. We ntuba wiyizi. Mbere jewe naho yovugishwa ko byiza, ibi by'iwanjye neza imba ndabidoga, ntibisobanure baravuze ibyo kuko jewe ndazi ubu iby'iwanje. Ndazi ubu iby'iwanje, ariko ntihanura cyane nakabyihanura nabo bavugishijwe ko byiza. Murabyumva mbere? Reka nabo kuvugishijwe ko byiza, ntibihindura bwa bunyantege bufise, bwa bunyegeje, naho Imana itabivuze, wewe ubizi. Imana idufashe cyane. Imana itugirire neza. Potasyo iwawe niwisuzume uriyizi, urabizi yuko ufise fase iboneka imbere y'abantu, ariko imbere y'Imana ijambo rivuga kugira ngo nta bikorwa byawe ndabonye bisozera imbere y'Imana yacu. Nta bikorwa byawe ndabonye bisozera imbere y'Imana yacu. Bagushinga n'ibikorwa ngaha, ijwi bari kubwira ngo nta bikorwa byawe nabonye bisozerewe imbere y'Imana yacu. Bagushinga ibikorwa. Imana idufashe. Ndashaka nabwira umuntu w'umugenzi, ahantu hamwe baramushinga ibikorwa by'Imana, turi kumwe n'i Bujumbura. Hanyuma rero inkuru biramushikira ko bamusomye mu bikorwa by'Imana bamushinze. Kubera umuntu yimenya, acarambwira ati mbega atabakozi b'Imana ubu ntibagisenga. Ntibagisenga. Aha babona jewe n'umuntu akwiye ibikorwa by'Imana n'ibyo ndimo. Kuko yari yize mu mutima. Yari yize mu mutima. N'ibyo ndimo. Abona akwiye ibikorwa by'Imana. Imana idufashe cyane. Maze igihe ufise potasyo imeze nabi, umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, hari amajambo tudasomye hariya Luka igice cya 13. Imana idufashe cyane. Murayazi amajambo y'Imana, murayazi amajambo y'Imana Yesu yariko aravuga. Imana idufashe cyane. Imana idufashe cyane ku musukoni w'ingumba. Hariya 13 ujya murongo wa 6, umusukoni w'ingumba. Kandi abacira uyu mugani ati habaye umuntu afise umusukoni watewe umuzabibu w'iwe, araza urundera kw'isukoni arazibura. Abwira umukozi w'uruzabibu ati raba none n'imyaka 3 nza kurondera isukoni kuri uyu musukoni sinzibone, uwuce ugasarira iki aha. Nawe aramwisha ati ndamugenzi ureke uyu mwaka nawo ndaworohereze ndawutabirire, hanyuma niwambe isukoni bizoba ari byiza, ariko ntutamuzoguca. N'umwaka ugira 3 potasi ari medioke, nza kurondera ikintu nkabura, ndondera ikintu wamaze nkabura. Imana idufashe cyane. Ugasangika ahantu. Imana idufashe wa mushumba y'inginga, aravuga ati ndakwinginze reka naworohereze uyu mwaka nawo, ndafise ibyizigiro azova mu iki, ndafise ibyizigiro azova mu iki. Atandi umwaka ugenda 3 wose n'igiti ntakoze. Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Imana idufashe. Ari akarimo tworasirima ke wewe bwoko bwaje umuzi uregereje, umunsi urashitse wo gucira kw'imanza, n'igiti gihaze
afitanye n'uruzabibu rwiwe rwaze kuzokwama ibintu vyiza rushobora ibintu bibi aravuga ati n'igiki ntakoze uyu ni umwaka ugira gatatu ko tasi ari mediocre genda ubuce mani dufashe cyane bene data ibintu bibera mu isi n'ikimenyetso c'ibibera mu ijuru hariho ko tasi ku bugingo bw'iwawe ndagomba akakanya utembereza ubwenge uraba imyaka umaze uhamagawe utanguye igikorwa c'Imana uraba imyaka iheze amaraso ya Yesu akwejeje ivyima Imana ikwemereye ubushobozi bw'impwemu y'Imana kuzokoresha ubugingo bwawe ibintu bikomeye ugeze ku mwaka ugira kangahe kotation yawe ari mediocre Imana idufashe cyane uyu sukoni wari ugeze ku mwaka ugira gatatu aravuga ati genda uce nta kintu uzovamo uce Imana idufashe cyane uyu munsi nawe ku bugingo bw'iwawe hariho kumbura bariko barakokeza ati kuraho ijambo ry'Imana yatubwira mu ishami ryama arayituturira muri rushirize kwama ibitama ryarakuraho bigaterwa hasi bigaheza gipumba bikazotoroka bigaturirwa Imana idufashe cyane agera kugira umuntu w'igiciro n'uyu muntu ari active ariko arakorera Imana imbere y'Imana ari umuntu mwiza n'uwo kuzigama n'uwo kurinda n'umuntu w'igiciro Imana idufashe cyane usukoni wari umwaka ugira gatatu ko tasi ari mediocre mwene data ndagomba ko iminsi yawe niwivemwo Imana iguha itanguriro ryiza mbega Imana iguha itanguriro ryiza mbega Imana iguha itanguriro ryiza hari abariko barakokeza bavuga bati kuraho urya nta kintu kizovamwo urya nawe umenga ufise kwizizigiro uyu ni umwaka ugira kangahe icyo utakoze n'igiki kuri we rwamukura kwizizigiro urya nta kizovamwo Imana idufashe cyane muratuma mbega kuraho nta kizovamwo hanyuma rero n'isigo zikaza atujya mu bisanzwe mwitegereje raba inyambaro ziwe raba ingene yimosha mu bisanzwe ariko atera agenda yegera Sodomu nariko atera yegera ibintu vyiza ivyiyumviro vyiwe amaso yiwe imvugo yiwe inkuru ziwe nukuri atera yegera Sodomu atera agenda yegera Inomu sumu akabiteze kwejo azaba ariko aravuga ngo hari ikintu Imana yambariye hajya ufise kwizizigiro kwejo azohagarara imbere y'abantu ati Imana uko ni kwivuga uko ni Imana yabantumyeko ndamwitegereje ariko atera agenda Sodomu yegera Inomu ujya nta kintu kizovamo kuramo kabisa kuramo ariko Yesu agasubira akavuga ngo ndacamufise kw'ivyizigiro amena haleluya ndacamufise kw'ivyizigiro naho umwaka wa mbere atacamvuyemwo naho n'uwa kabiri atacamvuyemwo naho vyanse n'urya wundi mwaka jewe ndacamufise kw'ivyizigiro hari ikintu nibuka kuri we nibaza ko bitazokwijana Imana idufashe cane ige kumbure nivuge ko ndeke kuvuga kuri twebwe Imana idufashe cyane jewe nakuriye mu nzu y'abakristo hanyuma rero haraba umuriro w'Imana muri jewe hanyuma ntawabuze gusenga ariko ngo mu gatondo kanaka nkavyuka mu mbeho nkavyuka ihurume nkava mu nzu iwacu nkarengana irembo ngateba ngashika ku uwo musozi w'iwacu ahantu mu rume ahantu hejuru ngagenda ngapfukamayo ngasenga Imana idufashe cyane
imyaka imwe Imana ikampa akaririmbo nkavana y'akaririmbo nkagenda nkakigisha ikorale maze gutangura kwigisha ikorale ubundi narabitanguye ndi muto ngasenga nkagenda mu bugorume Imana idufashe cyane Imana itugirire neza ndabizi Imana idufashe muri ibyo bihe kumbure rero Yesu akavuga ati ndacyamufise kw'ibyizigiro ndacyamufise kw'ibyizigiro ndibuka ibitanda byiwe ndibuka asohotse mu nzu ndibuka arenze irembo agiye gupfukama mu rume na iki gihe kibikije Yesu akavuga ati ndamufise kw'ibyizigiro Amina, haleluya. Ndafise kw'ibyizigiro kuri we bigenda bizokwijana ndafise kw'ibyizigiro hazovamo ikintu reka subire nihangane subire wihangane Imana idufashe ndaza amasaha kanaka y'umugoroba ngava muhira iwacu nkarenganireho nkagenda ahandi ngapfukama ngasenga hanyuma nkaririmba rero za ndirimbo zose turaririmba Imana idufashe cyangwa usokuma ndirimbe wiyo ngenda mwishamba n'ikibira numva inyoni uko ziririmba ndikumpinga ndende ndaba mu nyonga mbona imisozi n'umuyaga mazimana ndakuririmbira uri nkuru mazimana ndakuririmbira uri nkuru Imana idufashe muzi uzokumva ndakaririmbe azoba ari souvenir y'iyo minsi y'iyo migoroba nkaririmba ndiko ndavuga ayo majambo ngenda mw'ishamba ndiko ndaririmbiraho hano ku musozi wanjye aya ni umwanya wo kwitegereza ya myonga na bya bino kuko byari azoba ari souvenir amena hanyuma rero ngasenga ndiko nasenze bukebuke naririmbye bukebuke kumbure kuko bw'ijwi rinyaruka gaca namuhira ndagiye gusenga bagaca bambara ngo twakumvise turasenga twaravuze bukebuke by'iwanje twakumvise uri kuraririmba ndabizi Yesu arasubira akavuga ngo ndafise ibyizigiro hazovamo ikintu imigoroba ntizokwijana hazovamo ikintu ni muri sogonderi niga muri Seyimatana bakaduha sorti ngaca ngenda nkiyugaranira mu gashamburete kamwe k'ishure ngaca mbaronsa umwanya wo kuja kuraba Imatana no gutembera no guta umwanya ndagiye gusenga ngaca jaho ngasenga amosozi ya mbere akaza ayo mosozi akaza nkareka ayo mosozi nkayarira nezejwe n'impuhwe y'Imana ayo mosozi agateba kumva hanyuma yandi agasubira akagaruka mu mwanya nayo nyene kumbure nkayarira agateba kumva agateba agashika mu bihamo amaso ariko arababwa umenga ari mu munyu kumbure ariko ndabitewe no kubimere y'Imana ndabizi Yesu aravuga ngo naho biruko ndamufise kw'ibyizigiro ayo mosozi ntazokwijana ayo mosozi azovamo ikintu ndamufise kw'ibyizigiro akava ngo subira urindire bijya bintu ntibizokwijana bijya bintu bizovamo ikintu Imana idufashe nawe mwene data muri iyi minsi uratunze n'izo mbabazi z'Imana zivuga ngo
umwaka utasari mediocre y'Imana. Nta n'umwaka uzari mediocre. Nta n'umwaka ari mediocre. Ndacibuka bya bindi. Ndacibuka ya musozi. Ndacibuka kuhaguse. Ndacibuka ya ntayashinze iwawe. Oya bijya bintu bizokwijana. Oya byazotoka ikindi. Zotoka ikindi. Ibyo byose. Uyu munsi ko utasari mediocre. Il non ha più fatto tanto sopore. Ariko ndabisigiro mani tufashe cyane nanjye uyu munsi niko ndakubwira ijambo ry'Imana ndafise ibyizigiro kuri wowe amena ndafise ibyizigiro ko shetani agiye gutsindwa amena ugakorera Imana neza amena ugahinduka cyane mwigisha Imana idufashe cyane umunsi umwe ndiko ndabwira umuntu ijambo ry'Imana nari ndamuhaye lifti hanyuma rero ndamuha ijambo ry'Imana ndabarambwira ati jewe ndi mw'idini kanaka ati mugabo naba niyumviye ati umunsi nakijijwe nzoza mw'ishengero rya Pentekote umunsi nakijijwe nzoja mw'ishengero rya Pentekote Imana idufashe mugabo munyuma rero atarigaruka gatoya arigaruka mugabo wa Pentekote ubara bakera Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane Imana idufashe cyane Imana itugirire neza arigarura yigaruye mu kanya gato akumva inzigo akumva ishari mu mutima wiwe y'ibyo shetani yamukoreye muri iyi myaka Imana idufashe cyane shetani umukozi w'ikibi akaza akanyika ibintu akonona ingabire 28 ry'umurongo wa 6 ariye ku murongo hajya kuri 3 ngo Sawuli aja kuraguza ariya rero 6 ngo ariko asiguje Uhoraho ntiyagira icyo amwishura ari mu nzozi ari mu buryo bwa Urimu haba no mu kuvuna amavugishwa nawe Imana idufashe cyane hajya maze Sawuli abarira abantu biwe ati nimumbarize umupfumukazi azi guhamagara imizimu nje kumusiguza abantu biwe baramwishura batari umupfumukazi abizi Yendori hariye po ku murongo wa 15 nuko Samweli abaza Sawuli ati niki gitumye uza kunkoma ukanzura Sawuli aramwishyura ati nuko ndi mu magorwa kuko abafilisitiya baje kuntera kandi Imana ikaba yarantaye atacikinyishura ari mu bivugisha canke mu nzozi nicyo kinteye kuguhamagara ngo umenyeshe icyo nkwiye gukora Samweli aramwishyura atubimbarije iki kuba aho yakuretse agahinduka umwansi wawe Imana idufashe cyane Imana itugirire neza uyu n'umuntu yagiye mu magorwa Imana iramureka ngo ndacyaragisibuza ngo yumve ndababara mwene data kubona mu mutima wawe shetani yaragukuye mw'ibi bintu ukumva ko utaje imbere y'Imana gusibuza Imana ikubarire ndababaye mu mutima wari kumenya ngo ni jewe Imana yashyizeho nk'indatsi nanjye nzapfukama nzoja imbere y'Imana Imana idufashe cyane n'ukuri birambabaje mu mutima kubona abantu urwaruka nk'aba atabyizigiro ufise ko waje imbere y'Imana gupfukame Imana ikubarire ndashima Imana guhera mu myaka ndi muto nari mfise ibyizigiro ku Mana yanje n'uyu munsi ndafise ibyizigiro ku Mana yanje Imana yaranyeretse ibintu ndi muto birimo n'ibyo ndi uyu munsi Imana ikabimbarira Imana ikabinyereka Imana idufashe Imana yacu ni Imana idakengerana muzondondera muzombona Imana yodeza umutima wanyu wose muzondondera kandi muzombona ibyo ijambo ry'Imana rivuga umuntu wese buri mwebwe aremewe kurondera Imana ikamubona Imana idufashe cyane
Imana itugirire neza. Amena. Nasenze Imana ndi muto, ngasenga Imana nsaba kuzotora ku nkuru. Umwaka wa gatandatu Imana igaheza ikangendera, iragendera sinziriye, ndavyibuka sinzovyibagira. Iranyereka agiye kuraba amanota ikiremba, ngiye kuraba aho bafishije, ngo ndasoma izina ryanje ndaribura, ngo ndataha mbabaye, ndabona ngeze mu nzira, ngo ndasubira nimba hanze mw'iciyumviro, atari kongera ntibaravye neza, ndabona asubiye inyuma, subira kuraba aho bafishije, ndasubira ndasoma neza avec plus d'attention, nca ndabona mw'izina ry'iwanje, ndanezerwa mw'iryo joro. Uwo munsi ndamenya ngo nzotora konvura. Uratumva mbere iyo myaka y'iwacu ntibyari bimenyerewe gutora konvura uri umwana muto. Twigana n'abaduye kenshi cyane, rero byari ibintu bitamenyerewe ko umuntu ashobora gutora konvura ari mutoya. Imana idufashe cyane, ariko nsenze Imana irambarira, Imana iranyereka ko bishoboka. Igihe kigeze rero umupfasoni umwe twabana muhira araza arambwira, uko kuri narota yuko nagiye kuraba ubwa mbere nkabibura. Iyo mupfasoni ashitse arambwira ngo ikizami cakunaniye mwana. Ndababara ndagenda gusenga n'umugabo ndiremesha nta kundi nzoza. Arambwira ngo mukoze bitege ko inshuti yiwe azoguha ikibanza tuzobivugana n'umupfasoni. Mama w'iwanje yashitse ku kagoroba k'ijoro, nawe arashika arambwira ati Imana yakugiriye neza, wewe watoye konkuru. Zaba inkuru zikurikirana kwa kundi narota. Ndashima Imana, uyu munsi ndagomba kubwira ibishengero ko hariho Imana ivuga. Ibarira abana batoya, ibarira abandi bo hagati, ibarira n'abandi bakuze n'abatamakazi, nk'uko Imana yasezeranye. Mu myaka y'iwawe wari umuntu wo kurondera Imana ukayibona. Mbega muranyumva? Wari umuntu wo kurondera Imana ukayibona, ukaronka intaho uzoshira. Ndashima Imana, ndi mu mwaka w'umunani mw'ise y'Imatana, ndabarira Imana ngo Mana birashoboka yuko ivyo kugaruka kwa Yesu ari ibintu bikomeye nkabifata bito. Ndakwinginze ungendere, nyereka bizosigaye bimeze gute mw'isi, ishengero rimaze kuduga. Narasenze umunsi wa mbere ntaco nabonye, narasenze umunsi wa kabiri ntaco nabonye, ijoro rigira gatatu Imana irangendera. Ndashima Imana, mw'ijuru hari Imana ivuga. Vuga Mwami Yesu, vugana n'abantu bawe. 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 Imana idufashe cyane. Ndashinga intahe, hariho Imana ivuga mw'ijuru. Muzondondera kandi muzombona, nimwandondeza umutima wanyu wose. Uwiteka ariko arakugendera akubwira mu bisanzwe ngo abantu ntibahawe ingabire zimwe. Bahawe ingabire zimwe, usanga nta n'ingorane, wese urabigenda neza ko ariko arapinga kubarira, ariko ndiko ndavuga mu izina ry'Uhoraho. Imana idufashe cyane, ari ikibanza cyawe wataye. Imana ikubabarire mugenzi, Imana igufashe cyane, Imana ikugirire neza. Habakuki igice cya kabiri umurongo wa mbere, Imana idufashe cyane. Habakuki igice cya kabiri umurongo wa mbere. Nzohagarara nshibamye nje ku munara w'umushibamako,
henguze ndabesha nibumbare nisho ndibumwishire ku by'amaganya yanje maze uhora haranyishura atandika ibyo weretswe ubyandike ku bisate mu nyuguti zisomeka kugira ngo ubibona nyarutse kuko ibyerekanywe bifise igihe byashingiwe kandi byihutira kubishikako ntibizobesha naho byotebagana ubirorere kuko bitazobura kuza ntibizoteba raba umutima wawe urikakishije ntutunganye ariko umugororotsi wanje umugororotsi azobeshwaho no kwizera kwiwe. Mana idufashe, uyu ni mwene data wa kuki aravuga ati ndaza ibindi birongeka nzogenda ku munara wanje gushiromako nzogenda nkenguze ndabishohora haribumbane. Hari ahantu wavuye mwene data, hari ahantu wari kubonera Imana, hari ahantu wari kumvira ijwi, hari ahantu Imana ari kugutumira, hari hariya ku munara wo gushiromako ariko waravuyeho. Imana idufashe cyane. Bisa niho yarahagaze agacabona imigabo iri kenshi Siriya agacabona ati nabonye inama z'Abasiriya. Imana idufashe cyane. Niko nawe byari bigukwiriye uri ku munara wo gushiromako ukavamo nabonye inderetsi igitero kije gitumbereye abantu banaka nasenze nabasengeye naringiye gusenga iminota mikeya utari kubamanera icyo gitero giteye amakenga nje imbere y'Imana ndasenga nabiganye n'icyo gitero cyari imbere ya mwene data, cyari imbere y'umukozi w'Imana kanaka, cyari imbere y'ishengero ry'Imana. Ibyo kuja kuryama ndaheba ndabishura amazakomeye nigana n'icyo gitero none nabazaniye inkuru nziza. Haleluya. Ugatubwira ba bantu ngo nasenze nagwanye urugamba kugeza aho Imana imbaririye ngo ndabirangije. Amena. Ugacuza ukabwira bene data ngo Imana yabirangije. Ntimugipfuye ibyanyu ntibikibabayeko ntimugitizwe. Amena. Urugamba Imana yarurangije. Weruka ryari mwene data kubarira abandi ngo Imana yarurangije urwo rugamba? Weruka ryari kuzana inkuru nk'iyo Imana ikubabarire? Weruka ryari Isaka yarahagaze neza abonye izo ngabo zije arahita afata akuye mu bubiko bw'Imana asuka muri izo ngabo z'Abasiriya arabayerereza arabagaburira mu nyuma arabarungika. Imana idufashe cyane. Yari umuntu ahagaze neza ku munara wo gushiromako. Mbega uri hehe nawe muri iyi minsi? Imana idufashe cyane. Ndi mwikambi ya Deseya nk'umusoda umusumwe ndapanga abasoda ndaramukapiteni dosomene ndapanga abasoda ndabaha babatwara ndabaruka ku izamu hari ku murango ku musoda kandi tushaka kwa Mungu ndazanye muri weekend ndabarungika. Hanyuma rero natanze amategeko masakanaka umusoda ari kuri iyo poste kuri umunara ku ruhande rwiwe aravuga ngo numva inyongo yumvise inyota imwishe aruruka ava aho hantu agenda kurondera amazi. Ibisuma bivuye mu rukaramu byari byamureretse birabona ko yururutse bica biraza birakata ibyuma byo kuri korotire barabikatagura n'ingoga barakata korotire n'ingoga mu nyuma rero barabyikorera baragenda. Wa musoda agarutse ngo mvuye kunywa amazi asuye kurira hahandi asanga uruzitiro barukase kw'ibyuma byinshi. Hanyuma rero ibisuma biriko biragenda arabibona ariyumvira kubiruka akabona ntibishoboka kubarasa abona ntibishoboka. Hari indege y'ababirigere kwirururuka arateterwa aho hantu araza kumpa raporo ndamubaza ko gashinikiwe ndamubaza uko kwasama kwiwe ndamubaza izo ngaruka z'ibyo nanyotewe nagiye kunywa amazi
hanyuma nandika no guhana ndamuhana neza ndabyandika. Bukeye rero komanda w'ikambaraza turamuha raporo ikambi yaribwe yarakaswe arashavura arakara aragira n'abarandaba nabi arabwira nabi uko jewe simusanire jewe na kapiteni Musomera narakoze akazi k'iwanje naratanze amategeko nashyizeho amasomo naratanze amategeko n'abahaye n'abatwara none byagenze gutyo Musomera yarurutse bagiye kunywa amazi yarapfinye. None rero kubera iki atabirutse ko yabirutse ko nyine yarakoresheje yabirutse ko naje mbwiye tabiruma kubera iki atabarashe yabwiye ko hari karuka indege y'ababirigi igiye kuba insida iteye ubwoba diplomatique yari shaka jibo aranda kubera umushiro w'igishimwe umushiro mwiyasama atazi icajejwe yurutse waranyotewe akanga karaheza karaba uyu mwanya azungurutse yibaje yagaje mu mutwe arambaza ngo none waramuhaye naramuhaye zana igitabo nabonze ko ndaheza ndazana igitabo arasoma arabona ko namuhaye. Imana idufashe cyane nagira n'ababane bene data nama mwisi mu makambi tubika ibitabo nk'ibyo wowe akareka mu ibyabaye byose amakosa yawe yanditse mu gitabo imbere y'Imana. Imana idufashe cyane wabaye umushiramyi w'igishimwe urugura kwisi inyota ucurareka gusenga uva ku munara wo gushiramako ngo inzara yabaye nyinshi muri iyi inzara yabaye nyinshi cyane n'ibyo kurya byaryoshe. Imana ikubabarire cyane uburenga wabaye bwinshi uca kuva ku munara wo gushiramako akaga shetani ariko aratera. Imana izoka kubaza nta muntu w'indatsi w'igitsine nta muntu w'indatsi yanjaje nta muntu w'indatsi atagira umutima. Imana iragushyiriyeho ibintu bikomeye kubera indatsi za Isirayeli. None warapfuye amaso yawe ntacakibona. Twebwe twinjira mu isodara bazapima amaso ko akomeye uzobenderetse abantu nawe ukwiye gukorera igihugu nka twebwe atagira amaso naho nambaye amarore abantu bagapima bagaca bandika uyu muntu afite probleme de vision éloignée uyu muntu afite probleme yo kudistinguer kure azovuga ibitari byo uyu muntu navamo kuraho ntakwiye kubimeretsa ntakwiye kuza muri icyo gikorwa niyumva amatwi yarapfuye. Ndababaye hari benshi batabona muri mwebwe batumva ariko kuva muri jewe ndabona ndumva ntumye kuri uri impumyi umuntu yafutanye ukwiye umuti wo gusiga ku maso maze imyaka uko twamenya ntacyo uryama ubone uri mu nzira ntacyo ubona uri kuragenda ntacyo wumva. Imana iravuga mu buryo bwinshi uzingura biriya nta muhanuzi usanga ariko bwuzuyeyo. Ntukubuze ijambo nase mu gatondo bwa muhanuzi Imana yareje kumva yareje kuntuma. Imana ikubabarire. None shetani arazananye ibintu Imana izobikubaza ugacishaho ugatera mu hagati ya pasiteri n'aka kw'ibintu atari ubuyobe uri kuravugiza niwe Imana yari yaratumye niwe ari kubona hakiri kare ugasambuza ibyo bisigo ugasambuza izo nama none hagarara abantu mutuzi ngo ashira ibintu biriko biraberera hariya mu rusengero kanaka uvuga amakuru nk'abandi ukwiza isaku wabuze guhagarara neza mu mwanya wawe. Imana izobikubaza. Imana ikubabarire. Shetani yaraje arakora ibaragira jenoside arica impwemu aronona ibintu muri wewe. Imana ikubabarire. Imana ikubabarire. Imana ihumure amaso yawe. Imana ibahezagire cyane. Reka turangirize kwa aya majambo Nehemiya 13:22. Imana idufashe. Ndasoma Nehemiya, asome Yesaya kirangiriza
umigani sinema Nehemiya 13 umurongo wa 22 hari ijambo ry'Imana Imana idufashe cyane 13:22 ndaheza mbwira Abalewi ngo biyeze babone kuza gushibama ku marembo kugira ngo batume umunsi w'isabato uzirizwa ndaheza ndasaba n'Imana yanje nibi nadusubinzirikane ko umpangaze nk'uko imbabazi zawe nyinshi zingana arabarira abantu arabwira Abalewi ngo biyeze baze gushibama nibyo bishoboka ko umuntu yoshibama magare ku munara gushibama ko atari umuntu yejejwe warabuze cy'amaso yawe abona kuko amaso yawe araba ibitagira ikimazi araba abakobwa araba abagore araba abagabo araba abasore umutima wawe ukarahuka ugacuja mu bindi byiyumviro n'ibyo utabona ukaba wamaze kubibona amaso yawe araba amashusho abazungu barungika shetani akubwira ati vraiment c'est scientifique umuntu w'intellectuel nka wewe atuka tudwa connaître ibi vraiment birumvikana none amaso yawe ari projet muri ibyo oye amaso yaranduye watunze ibyo nawe ubyimana ndadufise nibyo bishoboka amaso yawe ntiyoraba ibyo ngo yongere abone ibyo amabanga y'umwisho warahisemo ariko Nehemiya urabanza urabwira ati ngiye cyangwa uje gushibama neza no kumutiyejeje nta kintu ubona amaso yawe yabaye deturune arabyo atarakwiye kuraba amatwi yawe yumviriza insaku yumviriza urwango yumviriza amacakubiri yumviriza ibyo guteranya ntazokumva Imana kugeza igihe amatwi yawe azokwezwa Imana izofashe cyane umunwa wawe urajya ukavuga abantu rero bariko baramuhenda ngo baragukunda baragukunda kabisa wowe uri ntituanuye uratwenza we bisaba utagira ibyo uratwenza uri agreeable Imana ikubabarira cyane shetani araguhenda uragiye ko umutezi w'inkuru ibyo Imana yamuhamagaye ngo ewe uri umutezi w'inkuru tugira nuko aha ni umutezi w'inkuru aha ni isobanuro ati wowe vraiment uratera inkuru wewe uraryoshye vraiment wewe turi kumwe n'isaba n'ibyo Imana yamuhamagaye ngo amajambo yawe niyo abamake muri ibyo uratera inkuru wowe bisaba uraryoshe wewe rero ko tutamwe yaho tutuma dutwe uravuga abantu bagatwe nawe ukaja mu gatwe ingaruka yashimani ikubari kora sozo twatera patanga buza hano bazotera ibarase gaha so kubanguka gusa ariko bari bazogupanga no kubijambo ry'Imana sibyo kumwe aho bapanga bazere mu kwikira bezo nadenganije haize kangaje yo mutambarira batosho gushiramo urabyumva bene none kuvuge ucuzura mu bitabo wasomye uzokugira ibitabo wasomye narasomye ibitabo ibi n'inkuru wumvise mubeke bambaye ijambo ryavuye ku Mana ntazizokuzori kurahe soza tugira ibigano fista abantu bakubari n'ibitabo kana uzabyegeranye uzatubarire narasomye ibitabo ibi expose uri kuragira ngaha aye Mana ufashe Imana kubabarire munwa wawe waranduye usigaye umuntu umutezi w'inkuru ukomeye uragenda kwandika mu makomediye mugabo iby'Imana ubura nta kintu yakake Imana kubabarire cyane Imana kubabarire Yesu 21 undi Yesu nyine yavuga Imana idufashe cyane 21 ndagomba nawe kuvuga nk'uko uyobora nk'ako kuko kwa Yesaya 21 ujya murongo wa 6 Imana idufashe cyane Imana itugirire neza
gatandatu kukuku ariko umwami Imana mbariye ati genda ushireho umushibamyi azavuga ico yabonye. Niyabona umuco w'ingabo arabagendera ku mafarasi, bagenda ari babiri canke abagendera ku ndogoba canke abagendera ku ngamiya, azabanga amatwi yumvirize cane. Munani rero maze avuga nk'intambwe ati mwami nama nirirwa mpagaze ku munara wo gushibamako kandi gakenshi ijoro kuri ubu rwanje. Imana idufashe cane aho rero kugira abonye. Amena, haleluya. Ndagomba mwene data ko nawe Imana iguhindura uyu munsi ukavuga nk'intambwe, ngo yavuze nk'intambwe ntabwo namba nirirwa mpagaze ku munara w'ugushibamako tutera juru ne simba ariko ndatumwana no mw'ijoro bari ku rwanje. Imana idufashe cane, Imana itugirire neza. Umuntu w'Imana ahagaze neza ku munara w'ugushibamako nahabona irya zuba ariko nubaka ryahaye ararenza amaso ryahaye akabona ibintu by'inkwero akavuga ubuhanuzi banyuze kuri kariya inkuru abandi bateye abana baratwe amaso bagize ngo amaso n'amenyo byose wewe ariko arabona kure ahagaze ku munara w'ugushibamako. Imana ibahezagire cyane. Ninjira mu isoda abantu bariko barabyina ibintu biteye isoni, ubu basigaye bazacisha amakorasi bavuga ibintu biteye isoni, ariko nari ku munara w'ugushibamako barabyuma mbere ni ukuri bakabibyina nta kintu kinjira mu gutwi wacu. Murabyumva mbere wega niko muranyumva neza, muranyumva ari inyuma nkaba ndi ku munara w'ugushibamako bariko barabyina muhemu w'Imana babona ngo byashitse kuzunguruka mugacaza kupfukama ngaha ngo ibintu ngo bariko barabyina ngo byagumye binzungurukamo oyaye. N'abandi ku munara w'ugushibamako nkazamana muhemu ariko aranyigisha akambarira tuba turi gukanga ajya numvise dushe, hariho n'abandi bari hariya ayo bamaze guhagarara muhemu agaca yigisha ngo urugendo ruja mw'ijuru ngo rumeze uku nyene, ngo harya ngo barya bari hariya inyuma ngo barusheka nk'uko kw'iwawe, ngo n'abariya bari imbere hariya bararushe, ngo ikintu musumbanya conyene ngo n'umutima wo kugumizaho. Muhemu akanyigisha ariko aradubiza uwoye ngo umutima wo kugumizaho wo kumirako. Muhemu akabwira ngo bajya kubwira batagira umutima baje ngo ndarushe babyumva bagatangura kugenda bukebuke ngo mu nyuma bagacabana niko bagahagarara ngo no mu nzira y'Imana niko mu mageragezwa hariho abantu baba bananiye ibintu ntibishoboka intege zikaza ngo mu nyuma akananirwa ngo mugabo amageragezwa muyanganya mugabo ageze umutima wo kugumizako ugaheza ukugumizako. Muhemu akanyigisha ngo kandi ugumijeko ahantu hari umuyaga umeze nk'ushushe ugoye ngo uhagushika ahandi imbere hari akayaga keza karimo gushira. Imana idufashe cyane, Imana itugirire neza. Muhemu akambwira tugumije ko birashoboka, ugumije ko ntuja ku mahanga hameze nk'umusozi uhagushika ahandi hantu hameze neza, uhagushika ahandi hantu hameze neza hakikamye. Nari ku munara w'ugushibamako nja ndamenya ngo ujya w'imbere ashika ubwa mbere n'uriya w'inyuma bafise uburehe bumwe mugabo batandukaniye ku mutima wo kugumizaho, ukwihangana, wo gukomeza, wo kubandanya. Imana idufashe cyane ngo niko mpagaze ku munara w'ugushibamako turimo turiruka muri ibyo n'abandi mu by'Imana. Imana ivuga mu buryo bukomeye. Imana idufashe cyane. Ikimbabazi uririrwa nta kintu wumvise ntacyo Imana ikomboreye. Imana ikomboreye cyane. Ndabatumije ariko Imana y'abakene mu myaka yanyu nimwebwe ishengero ry'Imana rifise kwitizigera mu minsi igiye kuzonakurikira, ariko ikibazo cy'ijambo ry'Imana niboneka rimwe muri bo. Imana ikobarire cyane, Imana ikobarire cyane ngo no mw'ijoro mbane ku rwanje sibasize. Nukuvuga ngo nasenze Imana nazibije ibintu byose byayindi byose binyanze biza kuzibiranya nakujeho mvuge ngo Imana ndaha imbere yawe.
aho ugendera mu bandi. Amena. Aho ugendera mu bandi ntusike. Imana ibahezagire cyane murabyumva mwebwe bazoshishikara kubigisha turagize mu ikarisha 8 umurongo wa 9. Imana idufashe cyane ngovuga gitabwe wavuga ntitabwe nirimo pagazi umunara gushiba makuru. Imana idufashe cyane 18 umurongo wa 9. Imana idufashe ari ijambo ry'Imana kandi udeha mu gikorwa ciwe abari inshuti y'ubutekiza kandi udeha mu gikorwa ciwe abari iki udeha mu gikorwa ciwe abari inshuti y'iki. Imana idufashe cyane uyu musomyi yadesha mu gikorwa ciwe yabaye inshuti y'abasoma mu rukaramu batikiza baraje baratwiba niyo bagomba bari kuturasa cyane bari kupoza amamina zodutera ibyabo kuko yadeshe mu gikorwa ciwe. Nagira ndakubarira mwene data wadeshe mu gikorwa cyawe uri inshuti y'abadayimoni bariko baratigiza igikorwa cy'Imana bariko baratera amagongo abakozi b'Imana baraje barinjiza intege nke baraje barinjiza ivyiyumviro bitahoraho mw'ishengero baraje barazana akaga barazanye intege nke kubera utabaye maso. Niwe Imana yarashizeho umushibamyi wari wo gusengera igikorwa cy'Imana wo gusengera ishengero wari wo gusengera abantu none bariko baragwa mu kaga bitewe n'uko adeshe mu gikorwa cawe. Amaso yawe arahumye amatwi yawe ntiyumva uzokwishurika uzovuga imbere y'Imana. Imana ikubabarire. Ndagomba ngo muri iyi minsi hazi inzigo ishari ku bwa Shetani umuntu wese ava mu mwanya mubarimwo yongera atakambira Imana wasezeranye mudahemuka. Haleluya. Wemeye mu mpamagara ndabitaba n'umudahemuka. Uyo Mana yerekana amabangira acayidi yayindi wewe niwe wagiye kure yayo. None rero ibintu byarononekaye ihuri. Imana ikubabarire cane. Harageze gusubira kugorera Imana ugahagarara neza mu mwanya wawe. Imana ikakubarira. Nta muntu Imana itabarira ayigondera ifise inzira nyinshi. Si burya buryo bwonyene wiyumvire si buryo uri kuraharura ariko Imana avugana n'abantu abana bato abantu bakuze abantu mwebwe n'ukuri birababaje kubona umaze nk'uko woye ubayeho nk'uko none ugiye kuzohamuja kuraguza nka Sawuli usigaye uzakwiruka amahema wavuye i Rwanda harimo umuntu yavuye i Kongo avuga ubuhanuzi avuga ibintu aca kubwira n'ibyawe usigaje kuja kuraguza bitewe n'uko wagiye kure y'Imana. Amaso yawe agahumukira ku rucizi afatiriwe ubuzima kubarira n'ubugombe. Ishengero ryari biteze hirya no hino mu bumanuko mu buraruko hariya mu burengero hariya mu buseruko bari bakuroreye none warahumye uririmba amakorasi gusa mugabo nta kintu kiri muri wewe. Ndagomba gusubira ubyuke mugenzi usenga Imana subira wiyegereza Imana subira winjire mu ijambo ry'Imana subira uburane bwawe ubushobozi bw'abantu ba mbere abantu bose kuva mu bapantekote barabakera. Ndagomba igitinyiro c'Imana kibe muri wewe. Narose amajambo y'Imana bene data mwese mwumvise Imana ibahezagire cyane. Mwebwe Imana tubashishikara kubasobanurira Imana ibahezagire cyane. Imana ibagirire neza. Icyo mbona kidukwiye dukubaza mu ijuru uwanyazwaga komoza kaya zuhika karu